abarundi bamuza muraraba ivyiza mumaze kuronka imbere yuko murubona ibiri mubona. Nawe uja muri Amerika, jewe naragiye kwibarabara rimwe hari i Washington ni New York, ndabona abantu bajyamo ku bikarato. Muguna munsi muvuga ko igihugu ca mbere ku isi gituze. Ngaha n'abarara ku bikarato mu gisagara murazi turiko turabafasha tubakureyo tugende kubafata neza turangene ushobora nabo kwiteza imbere. Mugabo je ndabwire nimurabe Uburundi ingene bwari bumeze mu 2005 musubiza amaso inyuma kugira ngo muce mubona aho mugeze. Mumbwire umutahe mwatanguje mu 2005 n'uwe ko twahereye ku busa. Twari twambaye imishambara, twari twara imisaya yari yarahombaguritse, twari tugwaye kwashi, ntitwagira aho tuba, nta mutahe twatanguje. Rabo no musi ugenda urabe hamwe twita mu Rutoki, ubu kugira ngo inzu ya Nyakatsi n'igikorwa uratembe none kuva igitego shike Bujumbura so mwaci mwabonye inzu za Nyakatsi zingahe ziharure bura mugane mwibuke mu 2010 mu 2008 twariyumvira tuti mbega izi Nyakatsi zizohera gute. Ico gihe ko atababajije ati none wowe ubona mu mwaka wa 2023 abantu baza bafise inzu z'amabati uravye ingene baba muri Nyakatsi vyose nishaka. Uno munsi abarundi bose bava hasi ubunebwe bugahera bakumva ko bafise iyo bariko baraja. Ndabwije ukuri nta n'imyaka 5 yohera tudashitse kuri iri dukeneye mu mwaka wa 2040. Je ndabona ko abarundi bakora amaboko mu mpuzu binyene bagakoresha umutahe bafise uyu munsi mu mwaka wa 2030 tuba twabishitseko. Muri kintu kibaho ni umutima, kuko umuntu kuba afise nk'inka zitana agacavuga yuko afise akabuguma arakenya. Urumva wowe uzi ko akenya kuko ni byakubwiye, none kutamenya mu nzu y'uwundi. Umuntu arashobora kuba afise imodoka kubera adafise Jeep V8 afise Probox agaca kubwira ko akenya. None we kutamunzi ucuvanga n'umukenya ngo none ubona muri buka mu 2005 abene gihugu mu kwiyunguruza bafata ama taxi vero. Uno munsi wafashe taxi vero baramutwenga amahera yakuye kugenda na taxi vero. Uno munsi wumva abene gihugu ariko bararira ibinyobwa vya Braudi ko bitaza nuko bafite amahera yo kubigura. Muvuga tuvuga ngo nabakene utuvuga ko arabakene. Genda urabu tudugu dutahamwe bita mu Rutoki, muraba amapikipiki atahamwe bita mu Rutoki. Ubumengo udafise pikipiki ikinga umengo umworo. Rero ndagenda bari benshi nta bukene buhari nitwebwe twabushize mu mitwe yacu. Umuntu aja kumuramutsa guha inkoko n'igitoki bigugwa ngahe akadaga cyabwira ko akeye. Twarumvise umuntu afata noneho namwe muramubibona agemura Bujumbura akugemurira isake n'igitoki kinini cy'amahando ntagemura gitoyi agemura icamahando nka 10 hanyuma ashitse agaca kubwira ngo burya rero singira itike yo kuduka ndomukene ntuze. Umuntu ivyo byonyene bigugwa amarata ari munsi y'ibihumbi 30 mwagaca kubwira ko ari umukene. Kubera iki? Hariho abantu batwigishije yuko utagira amahera ntaco bufise, kandi ayo mahera mu bisanzwe yarayo kugura ibyo kurya, yarayo gupanga inzu, yarayo kwambara, yarayo kujana abana ku ishuri. None wariye amahera yo kurya yakeneye kuki ufise injya? Niki rero turiko turigisha, burya turiko turigisha kugira ngo abantu babanze ivyo bintu byo mu mutwe, kuko byari bigeze kunyandikira mbwira yuko akeneye mutahe kugira ngo atere imbere yuko akenye. Hamanca ndamubwira ntere mutahe si munini, ntibujya nawe watanguze dukwavu tubiri mu mezi atarenga 6 uzofisa amahera uyaharura. Ngo ariko dukwavu tubiri tugugwa ngahe ni buri tije mfashe yuko niba ari menshi n'ibihumbi 100 ngo ibyo ibihumbi 100 nivyo mbuze. Niyo telefone ufise ngugwa ngahe? Ayo mayinite ugumugura yo kunyandikira message bigugwa ngahe? Abarundi barazi kwica umwana mu byo bafise, kuko abonye ufise telefone nabashaka gutunga telefone agaca avuga ko ari umukene kandi afise ya telefone. Niyo ngorane ihari. Reka rero dukangura umuzirikanyi abantu bamenye carico iburaya ni telefone ngiri itungura uja gukopesha
burya abantu uko mudatembera ngo murabe twebwe dutembera tukabibara mugana bonyine n'abarundi batembera ntibiga bigira nyene kunezerwa yarose fredo mission ntagenda yize muri icyo gihugu yagiyemo ariko jewe ngiye mu kindi gihugu simvayo ntize mfuma niga ukanu gatoya naragiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigwa nahakuye natumwe ntigenda mu ngurire ivoka bayiguza $5 k'agavoka gatoya javuga none ndayifise muhira sifise $5 niko jewe ntarinda kuruha fise ibiti birenga 100 vy'amavoka mu rugo iwaje honyine fise ibiti 7 vy'amavoka cyase bigira muri ivoka none umva fise abaheranganiki n'ibyo umenga sishaka kubona ko ari itunga fise ni rero abarundi nagenda bwira itunga ryayo kubona ucana ku robine ukavoma amazi ugacuyanywa utarishe kubona uja munsi y'ugaca igitoki ukakirya atamahera wagiye kugisumisha ugasoroma ikijumbu ugasoroma irengarenga ugasoroma igitunguru ukaryama mumenye kwiga ritunga n'amahera mufise rero utahe rero mufise ubu rero tukamishe je mpambaza ikibazo ni mbega hari uwubaka inzu y'amabati yaraye ubusa hariho ahantu hari inyuma cyane ndatembera igihugu kandi jewe ahantu hose nciye ngenda ndaraba singenda ndaba mu modoka indani ngenda ndaraba inyuma nabijya baza baragira ngo ntubone ngo abantu ntibakubone je namanirirwa ndababwira none nkeneye ko ndababona nabo bakambona ndavye umunsi umwe nagiye mbona ahantu hari quartier shasha mugende Imwaro uri mu Kibumbu kuri Pawaza Kibumbu curaba hakurya uraba nk'uraba mu Kayogwe murabe ahantu hari quartier shasha none ayo samahera abantu bungutse bayakuye amajahe yo kubaka quartier shasha inzo nziza itahoraho byerekana rero yuko umutahe turawufise utwo uwo mutahe tungukisha tukawukamisha mwaza mubona twateye imbere ariko tuzokwigisha nyinge n'abarundi bokora nko kugira amahera ugacuja kubaka inzu igira gatatu irunguka ariko iyo wafata ayo mahera wubakishije inzu ugaca uyakoresha umugambi uwo mugambi wo kubaka inzu nziza cyane na rutiyo mugabo wubatse inzu uhereye aho nyene nturi kurarwa niyuja wubaka inzu igira gatatu ufise umugore umwe ntububone iyoja rero abarundi turacahumye dukanure tubone ko bishobora gukora imigambi iduteza imbere bijyana ko dakunda igihugu nta gihugu na kimwe cyateye imbere badahanganye na kiya kibazo abantu iminsi yose barikunda iyo basi igihugu genda zi igihugu yabatumye ko acatabura amadiplome yabo bose ko n'igihugu kikwigisha ugacuvuga ko mu mpemba make ndigiriye nagira ndababwire bariko baratera akagere igihugu muga natwe burya turiko turarondera abandi bakunda igihugu bazogikorera hanyuma baze bamaramare bagaruka uheza kugoka ibigori bikera ntibagire no barondera amahera burya niyumvira ko batunze ibura yandazi ngene baharura amahera yabo barayaharura kandi yahereza mu makori yose bajya bazogaruka bikoreye amaboko tubabaza ruti none wagiye kurondera iki ugarutse uko iyo uza tugateza imbere igihugu n'ubuteye imbere gose rero bijya bifatanye n'umutima wo kudakunda igihugu kavuga uti je ntacyo nzokorera naho cyamaye mutahe cyagwaye mutahe abavyeyi barakorera urakura igihugu kirakwigisha kibagera mu bigero utanguye kwirondera uti jewe tuvyaranyabo naho bataniye na ya ntare na ya ntama nagira umutima w'ikigongwe ku gihugu cyabo basi bagira umutima w'ikigongwe ku bavukanyi babo nk'abaganga kubona bibaho birirwa barapfa kuko babuze umuganga ariko avura abanyamahanga na kamaramaza mugabo none ko byanditse amategeko mpuzamakungu ko umwenegihugu uwo ari we wese umuntu afise uburenganzira bwo kuja iyo ashaka nta kundi ntitubaboha n'abandi buzoceje bagenda hariho abagiye ngo baciye serubi nabonye bagaruka mwabonye abamenyesha makuru ubu umuntu aba muri Canada umurundi ahembwa amahera yazara mu Burundi gutanga akazi agakora hariho abakunda igihugu n'abadakunda igihugu abari hanze rero nk'ubu batugirira nka bya bindi bavuga bati umwe wese yakora umugambi w'amadolari 1000 ko bayafise bagiye batunze niyo umwe wese naronje iki 1000 mu Burundi akora umugambi aya transfer turabe ko bakunda igihugu rero kijya kibazo ni mutwaza byo murazogenda mu babaze bonyene mugabo je ndabwije ukuri hari abarundi b'umutima 2040 tuzoba dutunze turafise ugwaruka ruriko rurakora nabwiye
abamenyesha makuru muze mugende muri komine Mukike nimwe mushaka kubona Uburundi mu 2040 muze mugende muri komine Mukike mubaze ingene hari hameze mu 2005 muce mugenda murabe ingene hameze uno munsi muzoca mubona yuko 2040 bishoboka birashoboka kabisa bana bemera irinebwe bibaho n'abasuma babaho je ndazi ko ari habarundi umutima bariko barakora bivuye inyuma kandi bizogenda neza kuko muravye amasantre ariko aravuka uno munsi muravye izo ngoma z'umuyaga nkuba tukaraba ingene turiko twita ku rutare tugira amabarabara niyo yatera umutima uhagaze ngo hari incabwe ngeze ziriko ziragenda